Bakunzi ba televiziyo na Pentecost na Heaven TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Prophet Kwizera Lionel. Turabaha ikaze ni wa mwanya w'ikiganiro cyo gukira no kubohoka. Turabatumiye mwese abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Turagomba ko mwakira ubushobozi bw'Imana bugakorera mu buzima bwanyu no mu byanyu byose. Imbere yuko tugira ikintu cyose tuvuze, reka tubanze dusenge Imana. Turagushimiye Imana, uhabwe icyubahiro. Urakoze kuduha uyu mwanya udasanzwe. Urakoze kuduha kano kanya kuganira ku ijambo ryawe kugira ngo rihindure ubuzima bwa benshi, ritugirire neza, ritwubake, riduhesagire mu buryo bunaburiya. Urakoze uhesagire umumama aja kubyumviriza, umupapa, umukobwa n'umusore, umuntu wese abona ikiganza cyawe. Tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ni wa mwanya w'ikiganiro cyo gukira no kubohoka. Tugiye kuba mu ijambo ry'Imana muri kano kanya. Ndumva fise ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe rivuga ngo marayika wawe agiye gukora akazi mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ndagomba umuntu wese ariko aratwumviriza abanze yakire iryo jambo, yumve ko hari marayika agiye kuzana ibisubizo cyangwa agiye guhindura ubuzima, agiye gukora ikintu gishasha mu buzima bwawe. Uvyumve neza, uvyakire uko marayika wawe agiye gutangura akazi ko gukora, ko guhindura, ko kubaka ivy'ubwiza mu buzima bwawe. Ndashaka rero muri kano kanya dusangire iri jambo riri mu vyakozwe n'intumwa, ni bice 12. Ndasoma umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Ijambo ryo kiravuga ngo marayika akiza Petero Herode. Umurongo w'indwi aravuga ngo maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza atyo, kandi aramubarira ati ikubireko umutamana wawe nkurikire. Amen. Bakunzi muri ko muratwumviriza, Imana ibaho umugisha kuba ufashe kano kanya kudutega amatwi kugira ngo wumve iki jambo ry'Imana rikora mu buzima bwawe. Nashaka ndakubwire ko uyu mugabo Petero numwe mu ntumwa zagendanye na Yesu, numwe mu batoranijwe, yigiye ku birenge vya Yesu. Ivyo Yesu yabamo niho Petero yaba, aho yabaye niho yabaye. Nagomba ndakubwire ko uyu n'umuntu umwe yari yaragiriwe ubuntu bwo kubana na Yesu. Nawe nagomba ndakutende ndakubwire ngo uhawe ikaze ko kubana na Yesu, uhawe ubushobozi bwo kubana na Yesu mu gihe wizeye Yesu ko ari we agomba guhindura ikintu cyose mu buzima bwawe. Petero hageze igihe kimwe afungwa ku ngoma y'umwami Herode. Kandi Petero ntacaha yakoze, ahubwo yashyira kuvuga Yesu, yazira kuvuga izina ry'Imana. Petero amaze gupfungwa, Herode we yibaza ko akoze ikintu kidasanzwe kandi ko Petero ubuzima bwe bugomba kurangira. Ariko nagomba ndakubwire ngo mu gihe tunanirirwamo, mu gihe twumva ko byasa, marayika ni hamanukira kuza gutabara ubuzima bwawe, kuko nta yindi intervention nimwe afise muri twebwe atari kuza guhindura ubuzima, kuza gukora mu gihe twebwe tunaniwe. Nawe nagomba ndakubwire ngo marayika wawe mu kibanza unaniriwemo niho marayika agiye gukorera. Petero amaze gupfungwa, Bibiliya iratubwira neza ko bamuboshe n'iminyororo, bamuboha ku maguru, bamuboha no ku maboko. Bibiliya imaze kuvuga iminyororo ko ari yari muboshe, ivyo twokwita ibiziriko mu Kirundi. No kuvuga ko uyo munyororo waraboshe Petero ashaka ko yaraboshwe n'ibiziriko. Nawe uri kuratwumviriza ukawuboshwe n'undi munyororo, ushobora kuboshwe n'icyakanaka cyakunaniye guheba, canke ukawuboshwe n'ubugwayi bukomereye ubuzima bwawe, canke ukawuboshwe n'ubukene. Ni byinshi muri inosi bigenda bidutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Uwo n'umunyororo ukuboshe, ukubuza kwidegemvya, kuko nta mwidegemvyo yari afise. Iyo umuntu afunzwe ntagira umwidegemvyo, iyo umuntu afunzwe nta jambo aba afise, iyo umuntu afunzwe nta ijambo ryose avuga ntirigira agaciro, kuko ntawe bamwitayeho. Ariko nagomba ndakubwire kimwe gusa, ivyo byose ubayemwo, nubwo woba uboshwe n'iyo minyororo, nubwo woba uri muri ubwo bugwayi, nubwo woba ufise icyaha kimeze gute cyakunaniye, nagomba ndakubwire ngo hari marayika ufika kwizera gusa akamanuka akagukora, agacagagura iyo migozi, nawe ukidegemvya nk'abandi bose, ukakira ubuzima buva muri Kristo Yesu.
nagomba ndagusabe neza wumve iki jambo ry'Imana rivuga, kuko nahandi hantu dushobora guhindukirira, nta bundi bushobozi bushobora kudukiza usibye ubushobozi buva mu ijambo ry'Imana, na cyane cyane buva mu kwizera, ukizera Kristo Yesu ko yakubambiwe kandi ko yagupfiriye, ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukamenya ko ari wo muco w'ubugingo bwacu kandi akuraho umwiza wose utugwanye tubuza kwinjira mu byiza by'Imana. Nagomba ndakubwire ko Kristo Yesu ahari uyu mwana kugira ngo aguhindurire ubuzima. Marayika amaze kugenderera Petero, Bibiliya iratubwira neza na neza ngo aza ari mu itiro, aramukangura ngo amukoma ku mbavu, akomye ku rubavu rwa Petero. Petero nigeze asobanukirwa ibyo ari byo, kuko Petero icyo ariko kiraba ndetse ariko kiba mu isi y'umubiri ako kanya, cyariko kibera mu isi y'imwe. Ariko nagomba ndakubwire ngo Imana ikorera ibintu mu isi y'imwe, yamara kubikorera mu isi y'imwe nawe ukamara kwizera umwana w'Imana Kristo Yesu, nawe yamara kuza muri wewe ukakira mwemuye, wamara kwakira mwemuye ugahabwa ukwizera, wamara kwizera ukavana ibintu ahantu aho biri mu wisho bw'impemu, aha hantu udashobora kubona cyangwa udashobora kugera, nabyo ibyo bikava mu isi y'imwe bikaza mu isi y'umubiri, ubwawe ukabikorako n'amaboko yawe. Nagomba ndakubwire ko wowe ubwawe icyo wizera, icyo wizigiye, niba kirimo Kristo Yesu, nta kibuza udashobora kukijya, nta kibuza udashobora kukibona. Esheke wowe ufise gusa nuko kwizera wowe ubwawe utaramenya iryo sinarihindura amateka umuntu. Nagomba ndakubwire neza ko Petero, ubwiwe Petero yari yarasobanukiwe Yesu wari we, kuko mwibuke neza ko Petero tuvuga yari numwa. Yesu yamusanze ku kiyaga Roba, ariko yemera kujana nawe, yigira ku birenge vyiwe. Nta mpamvu nimwe yari gutuma Yesu amuheba, nta mpamvu nimwe yari gutuma Herode amugira ku bubasha, kuko dufise uwaducunguye, niwe nyene ububasha, niwe nyene inkombe, ahindura amateka uko bukeye nuko bwije. Umumarayika amaze gukomanga Petero, amaze kumukomanga Petero arikangura, amaze kwikangura aramubwira ngo niwambare inkweto zawe. Bibiliya iradusaba neza ko tuguma ku kijambo ry'Imana rivuga, kuko inkweto mu buryo bw'imwemu n'ibirato birasobanura ivuga gutumwa, birasobanura ijambo ryawe. Icyo jambo ryanye n'ijambo wakiriye muri wewe niryo rigomba kubakirako, niryo ugomba guhagarara, kuko niryo rishobora kugukuraho rikakugeza kure, kuko ijambo ry'Imana rirahindura, rirubaka umuntu uko yari asanzwe ari, rikamuhindura, rikamubaka ukundi gushaje, maze akagira ubuzima bushaje, akaboneka nk'uw'abantu bashingira inara kandi karaba ari umuntu abantu bahevye. Nico gituma ambwiye ngo niwambare inkweto zawe, kuko ariho ukuri kwari guhagaze kwa Petero. Aramubwira ngo kandi wikubire ko umutamana wawe. Ni ukuvuga ngo umutamana, Bibiliya iratubwira neza umutamana uwishuye mu buryo bw'imwemu ni ikintu kimwe cyerekana ko mwemu yera ariko ubuzima bwawe, kuko ugerageje kuraba neza amaze kwikubira ko uwo mutamana akamusohokana umuryango, ageze hanze yaramusize ntiyongeye gusubira kumubona. Yari yambaze kwambara ubushobozi bwose mumwereka icari nahari ahariho. Petero amaze kuva mu nzozi yisanga ari hanze, amenya neza ko yagenderewe n'ubushobozi bw'Imana, amenya neza ko Imana yamwohereje marayika aje gukiza ubuzima bwiwe. Petero yari yakarategura imisi mikuru, hari imisi mikuru ya Pasika, niyo Herode nawe yari karategura kugira ngo Petero yariteguye guhimbaza Imana ku munsi mukuru wa Pasika, hamwe nabo basengana bariko baramuserura nabo basangira uwo munsi mukuru kwa Herode, na bariko barategura umunsi mukuru wo kwica Petero. Nagomba ndakubwire rero muri ijambo riko rasoma, ndakubwire ngo mu ntambara zibiri ugwana hagiye gutsindira Yesu mu buzima bwawe, upfe kwizera gusira ijambo, kuko Petero Imana yaramugwaniririye yakira intsinzi. Abiwabo bahimbaza Imana, ishengero ryose rihimbaza Imana, abasenga bahimbaza Imana. Nagomba nawe ndakumvishe neza ko mu buzima bwawe ugiye guhimbaza Imana yawe, ugiye gutasira Imana yawe, ugiye kwakira ubushobozi buguha kubohoka ku kintu cyose ari kibosha ubuzima bwawe. Unyemerere wizerane nanje, unyemerere wizere ijambo ry'Imana rivuga mu buzima bwawe. Urashobora kunyumva aho uri wicaye mu modoka, canke uri muri biro, canke uri mu kandi kazi kose uri kurakora, ariko nagomba ko twizerana muri no jambo. Umenye neza ko iyabohoye Petero ari mwibohero, ikamubohora iminyororo, ikayibohora ku maguru, ikayibohora ku maboko, ikamukura mu gasho yarasanzwe aboshe, ikamuha umwidegenzo. Nawe ko ariyo Mana igiye kuguha umwidegenzo. Unyemerere muri kano kanya
twizerane muri no sengesho, twizerane muri no jambo ry'Imana. Mwemu yera agiye gukora akazi kadasanzwe mu mutima wawe, agutahuze kandi akumvisha, wakire ubuzima bushasha uboneka muri Kristo Yesu. Nagomba muri kano kanya rero, wewe wese uri kuratwumviriza, naba umumama, uri umukobwa, uri umupapa cyangwa umusore, utwumvirize muri no sengesho, nawe twiserane. Ukimara kumva rino sengesho, wumve ko hari ukuboko kw'Imana kugiye gukora ku buzima bwawe kugira ngo uhindurirwe ibihe. Ibihe bibaho ku muntu ariko igihe kiza kinezera, ibihe birababaza mugabe igihe gitera amashimwe, igihe gitera kunezerwa, igihe gitera guhindurirwa amateka, gitera guhindurirwa isina, ukitwa irindi zina, ukavuga uko abantu batari basanzwe bakuvuga. Nagomba ndakubwire ko rero muri kano kanya ugomba kwizera ko hari igihe gishasha kigiye kuza mu buzima bwawe. Nagomba dusengane Imana, aho uri hose dusengane Imana, ufate akanya gatoyi dusengane Imana. Turagushimiye Imana yo kwiserwa, agicubahiro. Nyemerera umuntu wese ariko aratwumviriza kandi agiye kumva ikijambo ry'Imana rifuze, unyemerere utahuze abadatahura. Mwemu yera akora akazi kiwe mu mitima ya benshi kugira ngo abagiye kumvira ijambo bakire kubohoka. Abari babohewe mu busho butandukanye, mu busho bw'ubugwayi, mu busho bw'ivyaha, mu busho bw'ivyago, mu bintu bitandukanye hirya no hino, unyemerere ubugururira inzugi zari zarugawe ku buzima bwabo kugira ngo umuntu wese asoke yidegembya. Tuma marayika wawe ku muntu wese ariko aradukurikirana aje akemura ikibazo cyose yari afise, maze yakira ubuzima bushasha bwo guhindurirwa ibihe, maze ave mu bihe yinjire mu gihe ciwe. Umumama yinjire mu gihe ciwe, umukobwa yinjire mu gihe ciwe, umupapa yinjire mu gihe ciwe, umusore yinjire mu gihe ciwe, maze abari basazaniwe n'ibihe by'ubuzima bakira ubuzima buhoraho uboneka muri Kristo Yesu. Kandi unyemerere uyu mwanya ubake izina ryawe mu bana bawe, uzobukose Mana. Urakoze, turagushimiye kandi turagukengurukiye. Reka izina ryawe rihabwe icubahiro mu ijuru no mu isi hose, bagutasire bavuge kuri Mana y'ubwisa kandi kuri Mana ikomeye. Urakoze, shimwe n'inganya y'icoro bihabwe wewe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Murakoze mwebwe mwese mwariko muratwumviriza, mwari kumwe na Prophet Kwizera Lionel. Imana ibahe umugisha kuri akanya mufashe ko kutwumviriza ijambo ry'Imana rihindura imitima yanyu, rihindure n'imibiri yanyu, rigende mu bikorwa byanyu, rihindura amateka kugira ngo umuntu wese aze bahashinga intahe kandi ashima Imana kubw'ijambo ry'Imana, kuko marayika wawe agiye kuza haba mu rugo rwawe cyangwa mu kazi kawe, mu buzima bwa misi yose. Imana itumye marayika ku buzima bwawe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, amen.